Niteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru. Tuza kugaruka nuko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku makuru y'ibiriko biravuga ko biriko birashikira umushinga amateka honorable Rwasa ndetse n'abamuyoboka mu mugambwe NTARE. Ni mu gihe kuri ubu hari amakuru duhejeje kuronka yaba aturuka muri bamwe mu bategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, aho nubundi vyari bizwi ko Rwasa azakwa uyu mugambwe. Biravuga kandi ko hari ipererezwa ryakozwe, hakaba ari ibiharuro vyafashwe bikagaragariza President VYOSE ndashimiye ko aramutse ahiganwe na Rwasa mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mwaka wa 2027 atokwatsa n'agatoyi. Turaza kandi kubabwira ivy'imigambwe nga ikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi imbere irikiraterwa ubwoba ngo ntiyakire honorable Rwasa n'abanywanyi biwe. Nako kandi hariho igikorwa gikomeye cyane cyo kubuza isaganirizo honorable Rwasa. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye vyose ntimuze gucikwa. Bamwe bati iberutse gushikira honorable Rwasa nabo arongoye muri NTARE n'umugambi wari umaze igihe utegurwa. Amasoko yacemeza ko hari abanyepolitike benshi bari bamaze amezi babizi ko Rwasa ategerezwa kwakwa umugambwe NTARE. Bamwe rero ngo icabatangaje ni impamvu umugambi wanyarukijwe kurusha uko vyari biteguwe imbere, kuko umugambi wa mbere woba wavuga ko ari ukurindira ikiringo ca honorable Rwasa cyo gutwara uyu mugambwe vyeme n'amategeko kikarangira, maze NTARE igasigara itagira umurongozi. Uwa mbere akoze ikoraniro agaca yemerwa na leta. Amasoko yacu yemeza ko ibiherutse gushika vyategetswe na President VYOSE ndashimiye kubera ubwoba. Amasoko yacu kandi akemeza ko hari imigambwe yindi ibangamiwe kubera yikekwa ko yohava yakira Rwasa mu matora yimirije. Ayo masoko aremeza kandi ko ingingo zerekeye Rwasa zigiye kubandanya zongezwa kugira bamubuze isaganizo muri politike. Ubwoba bwa President VYOSE ndashimiye reka abariho dutangurira, nubundi turaza kubandaniza kuri zingingo nshasha zoba zigiye gufatwa kugira ngo Rwasa atazohirahira na gato kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Amasoko yacu yemeza ko President VYOSE ndashimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko hamwe yohirahira agasubira guhiganwa na Rwasa mu kibanza c'umukuru w'igihugu atokwatsa n'agatoyi. Iyo raporo y'iperereza yoba yareretse President ndashimiye imyidogo iri mu Barundi, imwereka ko umugambwe wiwe usigaye urimo uturwi twinshi tubabaye. Abayoboke harimwo muri iyo mirwi harimwo abayoboke ba Nkurunziza, hakabamwo abo kwa Bunyoni, hakazimwo kandi n'icabwenge ataho zihagaze ariko ziterekwa ingene ndayishimiye ariko aratwara. Kuri abo bose hiyongera ko abanywanyi b'imigambwe n'amashiramwe bitacemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi. Imiryango y'abahunze, imiryango y'ababuza babo kubera ubutegetsi, indiri z'abarundi zugarijwe n'ubukenebe n'umwiheburo ko ubutegetsi bwa ndashimiye ataco bugishoboye gukiza mu magogwa y'abarundi. Iyo raporo kandi yoba yararangije ivuga ko naho ubutegetsi bwogerageza kwiba amajwi nk'uko bwahora bubikora bworengerwa ku buryo Rwasa yotegerezwa gutsinda. Ivyo nivyo vyoba vyarateye ubwoba President ndayishimiye kugezaho aca atanga itegeko ryo kwihutisha umugambi wo kwaka NTARE Rwasa. President ndayishimiye ngo yoba ari nawe yatanze itegeko ko Nestor Girkwishaka ari wategerezwa kurongora NTARE. Ingingo yoba itanezereje abaherutse gukura Rwasa. Nestor Girkwishaka bamwe bakaba bavuga ko asanzwe avuka hafi ya hava Varisito ndayishimiye. Amasoko yacu aravuga ko intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko rigenga amatora.
code electorale. Muri iryo tegeko biravugwa yuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzoshimangira ingingo zibuza agatorwasa kwitoza nk'uwigenga, aho bisanzwe bivuzwe ko uwitoza nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka 2 avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijanye n'amatora y'abashinga amateka, uwigenga atorwa aruka kwije amajwi 40% vy'amajwi yaho yitoreje. Amasoko yacu akavuga ko hagiye kongerwamwo ingingo zivuga ko witoje ku izina ry'umugambwe mushasha ategerezwa kuba amaze imyaka 2 yaravuye mu burongozi bw'uwundi mugambwe. Ivyo vyose rero bikazokorwa kugira agatorwasa ntaronke uwundi mugambwe umutanga nk'umukandida hoba hari nk'umukandida. Kandi nanone ngo hoba hariko hariyumvirwa n'ingingo zijanye no kumubuza kuja mu runani rwovuka mu matora. Nako kandi hari imigambwe iriko iraterwa ubwoba ngo ntiyakire umushinga amateka honorable agatorwasa n'abanywanyi biwe. Perezida Ndayishimiye arafise ubundi bwoba ko mu mwaka wa 2025 ndetse no mwaka wa 2027 wahava havuka urunani rw'abanyepolitike rukakira honorable agatorwasa n'abanywanyi biwe. Ahandi naho Ndayishimiye atinya ko hari umugambwe wahava wemera kwakira Rwasa n'abanywanyi biwe. Umwe mu migambwe icunzwe cyane ni Sahwanya Frodebu, aho ubutegetsi bukaba butewe amakenga n'imigenderanire bakeka hagati ya honorable agatorwasa ndetse na Leonce Ngendakumana, cyane inyuma y'ikete ryandikiwe abakuru b'ibihugu vy'akarere risaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwundi mugambwe ucunzwe ijisho n'iperereza ni Codebu wahoze witwa Frodebu. Uyu akaba ari Frodebu nyakuri iragiryandadaye. Amasoko yacu aravuga ko abakuru b'iyo migambwe baba bamaze kuronka gasopo ko batoherahira ngo bakorane na agatorwasa n'abanywanyi biwe. Ibintu intwaro ya Ndayishimiye irakora ku mugambwe SNL na agatorwasa ngo biratandukanye rwose n'ingendo ya demokarasi, kandi binafise intumbero yo guheraheza demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi mu Burundi. Abakurikirana ibiba mu Burundi, abanyapolitike n'abafasha Burundi ngo ntibakwiriye guhora. Hari abarundi bashobora kwibaza ko bitaberekeye, ariko inyuma ya SNL hazokurikira ikintu cyose gisigaye mu Burundi kitavuga ivyo Ndayishimiye ashaka. Aha twovugamo ishirahamwe Parsem, ikinyamakuru Iwacu n'utundi dusigarira twa demokarasi y'u Burundi. Ngico SND FDD yihenda ko muri iyo ngendo igayitse nuko ivyo iriko irakora bizorohera gufatanya urunani rukomeye rw'abarundi bose bababaye. Bigoye kumenya umwanya ngo bizofata, ariko impera n'imperuka iyo ngendo mbi izosenyura abibaza ko ryogura duhure izosubira kwiganza mu Burundi ibihe vyose. Boris Ndayishimiye kuri ubu umwe mu bantu yatinya bambere harimwo honorable agatorwasa yatwara umugambwe SNL, ariko akaba yarawaswe. Kuri ubu rero hariho ubwoba ko ashobora kugira urunani n'abandi banyepolitike bakomeye cyane harimwo nka Leonce Ngendakumana kugira ngo batazokwakira agatorwasa. Niko biriko biravuga ko bariko baraterwa ubwoba ku buryo budasanzwe. Nako kandi mu ntara ya Cibitoke hariho uruhigiro rudasanzwe rw'abanywanyi ba SNL. Abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida VYOSE Ndayishimiye bavuga ko bariko baratotezwa. Abanywanyi batari munsi ya 6 baramaze guhagarikwa mu kiringo kidashikana ukwezi. Abanywanyi b'uyu mugambwe badoma urutoke ku bakozi bigendereza muri komine ya Rugimbo, Mabayi na Buganda ho mu ntara Cibitoke. Icabagizwa ngo nuko bo babari muri SNL iyoboka agatorwasa. Indongozi mu ntara zirahakana vyo izo vyagirizwa. Mu makomine 6 agize intara, abanywanyi n'abayoboke b'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi bavuga ko bariko baratotezwa inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNL ryatunganijwe nibaba ryiyonkoye ku kigenekerezo ya 10 ntwarante mu ntara ya Ngozi, ryanakuye agatorwasa ku burongozi bw'uyu mugambwe. Bakavuga ko bariko baterwa ubwoba. 4 muri bo baramaze guhagarikwa n'abakozi bigendereza mu kiringo kidashika ukwezi. Wanyuma yahagaritswe akaba ari urongo rwaruka rw'uwo mugambwe ku mutumba Rukana ho muri komine Rugombo. Yahagaritswe yagirizwa ko yambaye umupira uriko ishusho ya agatorwasa. Abo banywanyi b'uwo mugambwe bamwe bemeza ko batakiryama mu ngo zabo.
Abo banywanyi b'uyu mugambwe bamwe bakaba bamaze kuja baremeza ko batakiryama no mu ngo zabo kugira ngo twikingira amabi akorwa n'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD turava mu mazu tugahungira mu mashamba, niko umwe mu banywanyi b'umuhari Paripehutu FNL ubu wahindutse umugambwe SNL aba muri komine Mabayi avuga. Mu makomine ya Rugombo na Buganda abandi banywanyi babiri ba SNL barahagaritswe n'abakozi bigendereza mu kwezi kwa kabiri. Turafise ubwoba bw'umutekano wacu kandi ibimenyetso bimwe bimwe byerekana ko nk'uwafatiwe Mabayi yoba atakiri muzima. Mushingwa Intahe n'umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe akiyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa. Umwe mu ndongozi za SNL mu Cibitoke akavuga ko hibonekeza amabi akorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe akorerwa abanywanyi ba kuva habaye icitwa ikoraniro ry'ingozi. Iyi ndongozi yo y'Imugina ivuga ko hari iterabwoba ry'ukwicwa rigirirwa abanywanyi bacu n'abayoboke bacu bategekwa kubahwa no kubahiriza amategeko ariko atangwa n'indongozi nshasha zavuye mu ikoraniro riciye kubiri n'amategeko nk'uko ryatunganijwe bifashijwemo n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ubutegetsi ngo bugomba kugabura umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero kubuza kuja amatora yimirije y'umwaka w'ibihumbi 2025. Umugambwe CNDD-FDD ngo ubona ko ataco wakoze kigaragara, urafise ubwoba ko wotsindwa ukaba uri kugerageza uburyo bwose bwo kutubuza uburenganzira bwacu bwo kuja amatora yimirije, akaba ariko iyo ndongozi yongera ko abanywanyi b'umugambwe SNL babajijwe niba koko ivyo bikorwa vy'iterabwoba n'agatotezo bakorerwa vyohagarara bitabaye uko baragabisha ko bazokwivuna. Indongozi z'imihari n'amashirahamwe akomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura nazo zikaba ziyemiriza ivyo zagirizwa vyose, zikavuga ko umugambwe CNDD-FDD ishira imbere ku bana mu mahoro no kwihanganirana ku bandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Nembwe kandi babajijwe n'abanywanyi b'umugambwe SNL babajijwe ibijanye n'abanywanyi b'umugambwe SNL bayoboka Rwasa bahagarikwa n'igendereza mu Cibitoke. Urongoye igendereza mu Cibitoke we arabihakana vyose akavuga ko ataruhara na rutoyi abifisemwo. Aya rero niyo makuru yoba ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya mu gisata ca politike nandi yose turiko turabatunganiza turaza ko yabageza ko mu kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.